I need a girl, I need a love. Umukobwa mwiza ariko ataraka ninja numva shakinana yomfata fresh itongora kuresha itigira amafyeri shaka umwana mwiza aryosha amafoto aryosha ikirori kandi adatera na poto shaka umubebi akiri muto yamamutu message to hato na hato ari sex adashaka mariage atamangora igisuko cashaje afata wine ariko ntarenze yatoksingwa yobe guko vyagenze. I need a girl dashobora kumfuhira someone cheating akanyihanganira. I need a girl ari very funny. I need a girl to I need the love to be in love deep in love. Cinema yanje Sinema yawe, sinema zacu zateguwe n'Imana. Ubuzima bwanje, ubuzima bwawe bumepangwa na Mungu. Sinema yanje yatanguye umunsi mvuka, umugongo wa mama na ufata nkishyuka. Episode ya mbere nayikinye nkivuka, everyday uko buke sinigera nduka. Episode zanje zanditswe n'Imana, amakata yose nera yapanzwe n'Imana. That's why yari picha dukina bikanga, tukibaza ko twarozwe kandi tarazipanga. Wagwan my people, is your boy bado jeda mwise Mr. Mahit right now niryo zina nzanda guhamagara bro. Mr. Mahit ari abigeme batakunze ari sex adashaka mariage atamangora igisuko cashaje fuck haraba dance ako kastari haraba bavuga ati sha tije no baho nasigaye ni bon moga wako kan niko kabi kameme gusa nabisiguye ivyo nabisiguye ha bimeze bakubwiye ati sha gusa muga ari sex adashaka mariage atamangora igisuko cashaje ako kastari barakasi ari sex adashaka mariage atamangora igisuko karabarashe bro. Bagwana brother. Sasa bro yuciye ahantu kumva ingoma yawe irikira kubita amene mu gihe waririmbiye abene gihugu then kumva nyene uciye mu banyagihugu kumva indirimbi barimo man. Bameze gute bro? Ni ibintu byiza ndishima kabisa cyane. Avuga ati wow. Bya bindi nari nifuza ko ukoze indirimbi gashika mu bantu niryo hangiro musaza. Niryo hangiro kabisa bro. Uravuga uti asante sana. Ikintu kimukundira Chizo boy bro? Chizo is my brother. Ni grand frère wanje. Kandi urumva Chizo n'umuntu ari decisive cyambere. Kandi turahuza. Arankunda ndamukunda. Dusharinga ubuzima bwinshi nyuma y'umuziki. Ndashaka kubaza kino kibazo uribuka first umunsi wa mbere ukorana na Chizo boy? Ndawibuka umunsi wa mbere duhura. Umunsi wa mbere muhura face to face na Chizo boy. Byari bimeze gute bro? Chizo twawe 2020 muri Zenges. Muri Zenges record. Icyo gihe byari bimeze gute? Bon. Oh yes, 1, 2 everybody, and my name is Radio, this is Lloyd TV in the place, you know what it is. Oh yes, and Mr. Radio, I'm back again. Nagatero, hamunda kubwira byinshi muri entertainment, hamunda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Already easy gentlemen, kona like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news kuri kamera kumena RFG Carf, ni watuma image uyibona imeze neza cyane, ni watuma sound uyumva imeze fresh sana. Ni muri cha kiganiro tubabwiza kuri show cha kiganiro ko aktukeza kumenya makuru y'abastar, ko kumenya makuru y'ivyamamare, ati beg ivyamamare byacu ubibayeho gute. By the way, ndakwibutse yuko ari Jesu wa promoter bose mu gihugu, ata papa nta mwana, kugira habayeho umwana habanza kubaho papa. You know what it is. My name is Radio. Oh yes, uno musi urabona ndi JJ nyene waza kwibaza ati mbega biza kugenda gute. Oh yes, right now
nza gukora n'umu hitmaker right now afite ingoma novuga neza yuko yabaye virisi mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu. By the way, reka ndakwereke kuntu tubikora man. Sinema yanje, sinema yawe. Twende maze ko mutaririmba n'ibituganye. Sinema yanje, sinema yawe. Wagwan, bado. Wagwan my people. Oh yes, uno musi ndikumwe na bado. Mr. Mahit. Reka ndakwite Mr. Mahit bro. Wagwan my people. Sinema yanje nicara nyene man. You know what it is man. Ariko rero bro. Je banza fashe no ndirimbo kwanza. Afite indirimbo shasha virisi niturayiza ko kwanza. By the way, sinema yanje, sinema yawe, sinema zacu zateguwe n'Imana. Ubuzima bwanje, ubuzima bwawe bumepangwa na Mungu. Yeah. Sinema yanje yatanguye umunsi mvuka, umugongo wa mama na ufata nkishyuka. Episode ya mbere nayikinye nkivuka, everyday uko buke sinigera nduka. Episode zanje zanditswe n'Imana, amakata yose nera yapanzwe n'Imana. That's why yari picha dukina bikanga, tukibaza ko twarozwe kandi tarazipanga. Wagwan my people, is your boy bado jenda mwise Mr. Mahit right now niryo zina nzanda guhamagara bro. Mr. Mahit kozo ukora amavirisi gusa bro. Hari abantu batatawe impamvu navuze ati fashe ino ndirimbo nashaka ndakumvishe indirimbo yiwe imaze iminsi niyi ariko arasora right now. Ndakumvishe yuko ari amabombe gusa bro. Iyo mpamvu nabwiye ati fashe ino ngoma man. Umeze fresh lakini brother. I'm good. Fresh bro. Yeah, ndashimye. Looking good man. Asante. Niyo soya abaririmbye bro. Abaririmbye niko bameze. Naho abajyamye bafite swag nyene nk'iz'umuririmbyi. You know, ashaka bari mu gitara bafite swag z'umuririmbyi. Ari muri street ho n'ibindi bintu nkunda musanze ho mu G. For wagwana man. Bado. Ndambwiza kuzi wa Loy TV brother. Ndabaramukije cyane kandi menga subwa mbere. Kironyeshe man abantu bawe G. Loy TV twaramenyeranye bashasha rero. Yambu. Isinema yawe brother yateguwe n'Imana G. Ibyo bisanga uri kurahura nabyo. Iyo episode Imana yanditse akivuka. Ya mu G. Okay, reka ndababwire reka kwanda bahe definition ya ndirimbo isinema yawe. Uri mbura umufana wa Loy TV. Unasikia? Iyo sinema yawe right now urimo right now. Imana yanditse ukivuka, sivyo? No kuvuga iyo episode uri kurakina imepangwa na Mungu. Yateguwe n'Imana like this. Amanani ama scene, ama script you know. Arige abantu bayarondeye bakayabura ariko Imana bayakubise fo. Yes, brother ndikumena bado brother. Anibaze kumeze fresh lakini bro. Meze neza cyane. Imana irafasha uruko bukeye ko bwije. Ni sawa kabisa kabisa. Birinjira man. Ndavuga ibiceri bro. Ibicano beri ibiceri bro. Novuga ngo birinjira ariko gusa tu umuntu arabayeho. Ati umuntu arabayeho bisigura ko nyene bungiza ka nk'uburwe ntacyaba umufana ati man nico leta dimire bro. Ubwo bace barabagwire bagume baduha. Yamvuga umufana wakagucoresha man. Anchoreje mfise ndamuha man. Wagwana my people. Bado. Sa brother. Lakini bakunzi wa Loy TV reka je nabwire no jambo brother. Bro. Anavuga ko uri mu baririmbyi beza Burundi mufise reka ndavuge guco bro. Merci because ugiye kuraba indirimbo uririmba ni indirimbo mani ziba ziri mu nyigisho. Indirimbo wumviriza uri umuntu kumva yuko harimo message yiwawe uko wabumeze kose. Kumva ko harimo message yiwawe kumva ko then nawe uri kurayumvira je ndayumvirije nkumva message yiwanje. Ujya mu jama yumvirije akumva message yiwe. Uri mu kanyosha yumvirije akumva nko message. Kuvuga niso message wana wakene brother. Ndashaka kwanza cyo tuvuga yuri kurandika indirimbo. Ufocusinga kubihe bintu cyane bro. Bon je singira focus y'ibintu hanini ariko hanini ndabanza nkaraba ikintu mbega iki kintu bivanye n'umwanya turimwo canke tandimwo cyoryoha canke nkumva haranjemwo sije nkavuga ati sije reka ndayandike. Bro mfise stock y'amasije menshi nanditse abitsa ahantu muzoryoherwa muta muzoryoherwa. Haro nk'indirimbo ayikundi urayizwe ubwo ruri muraruzi ayikumburiye
Yeah. Ayikundi Ayikundi yo. Akoze ba Loy TV ndashaka babanze bambwire kwanza. Iyo ntuzurayizi ubwo ruri muraruzi. Ayikumburi you ni kirundi kirimwo icyongereza. Ayikundi you ayikumburi you kumburi. Brother izo tera muziki urayi bro. Sinzi yo ziva mu mutwe wanje tu. Bado iyo kubisa ingoma man kabona yabaye virisi mu bantu nk'umurimbyi wayanditse ndashaka ume image y'ukuntu bumeze muri ako kanya brother cause je aho nicaye right now bagiye kumva indirimbo ya Bado shaka ntiturayiza ko mwitonde arayiririmba se urayiririmba nayo barumva ariko rena jemeje kuyumva ku masidio meshi agiye atandukanye ndiko ndaza ngaho natwicaye nayumvise inshuro zirenga 5 s'il vous plaît urumva yuko ingome baye virus brother navuga neza yuko ari kintu ciza ku muririmbyi navuga yuko n'umusaruro mwiza umuririmbyi abayifuza ariko mbeko tujya ku ndirimbo shasha brother ndashaka kumbwira iyo kubisa ingoma ukumva yabaye virus mu bantu ndashaka kumpa image yo kungera bumeze mwako kanya brother. Ihangiro ryo gukora indirimbo umuririmbyi wese abafise ukayikora ikagera kure gashikira abantu birandyohera ko message mana yatanze iba yashikiriye banyeneyo ego cyo ni ikintu cya mbere cyo kwishimira ego ibisumba ngaho twa twifuza gukora ibirenze ariko byose ni buke bukora bizi ego ati byose ni buke brother iyo uravye commentaire z'abantu mu indirimbo bayakunze novuga neza yuko ugiye kuraba indirimbo zawe ziba zirimo ama commentaire novuga meza cyane gusumba kuko hari abavuga ati ngo je mbankeneye commentaire zibi cyangwa nziza kugira ngo kizose mba nazikeneye ariko by the way ugiye kuraba commentaire ziri mu ndirimbo zawe byose ni commentaire zivuga ati kabisha dukoze ku mutima cause akora nabivuze ati ziba zirimo message no muri commentaire niko bimeze brother iyo uravye message nawe ukabona abafana bari mu hingi itandukanye uri ruguru uri nga muri town ugasanga bose bandika ibintu message zishaka gusa bivaye na message watanze ico kintu gituma wiyumva gute brother then kikungura iki kuri wewe cyase kumyandikire usanda ukoresha man ikintu cya mbere mba mbona yuko ntatamba nirorera chambona yuko ndumuririmbyi nkwiye gukorana inguvu bwo gusumba bikanyereka yuko kandi ejo hanje ari heza cyane ari heza gusumba by the way wagwan bado chizo wagwan urasiko sasa rero twigire ko nderembo shasha manik munyumvirize neza ariko mbere ko tujya kuyo ndirimbo by the way ndashaka ko tuza kwisambura yose ego ndakuri uraririmba verse ya mbere tuyisambure tujye kuri refle tuyisambure tujye ku indi verse tuyisambure mpaka tuyisase ha niyo mpamvu na muronde s'il vous plaît ni ndirimbo iri kirakora amahiti ni ndirimbo yabaye virus murumva icarico coronavirus murayizi ko mwayitinya kubera ikirica bro muze virus urayizi kunesha abantu nikirimbuzi umujama rero afsiso akora indirimbo z'amavirisi rega mano bazokwitwarira bande bagitwarira baga ati sasa wewe bakubwiye ati gabanya uburyohe bw'indirimbo kora men bakujane muri sentare uvuye wemeye ati burya rero je bado ndemeye ko ngiye gukora ingoma ziciye bugufi zitica abantu man hageze kwiyoreba uzobishobora uzobisinye je mu gihe leta itazoyemera ivyo nkora nzohindura ko sinkeneye gukora ibinyuranye n'amategeko y'igihugu ya let's go sasa bro. I need a girl, I need a love. Umukobwa mwiza ariko ataraka ninja numva shakinana iyo mfata fresh itongora kuresha itigira amafyeri shaka umwana mwiza aryosha amafoto aryosha ikirori kandi adatera na poto shaka umubebi akiri muto yama mutu message twato nato ari sex adashaka mariage atamangora ng'igisuko cashaje afata wine ariko narenze yatoksingwa yobe guko vyagenze. I need a girl dashobora kumfuhira someone cheating akanyihanganira. I need a girl ari very funny. I need a girl to I need the love to be in love deep in love to fall in love yeah vise taki
Fise taki taki. Fise taki taki of love. Of love. I need the love. I need the love. I want love. I need some girl to love. Wagwana, umusore yarpeti. Rupeti. Bavuze ngo Bisinema yaje. Nababwiye bro ujya. Abana bangana uku bro. Bariko barirenganira ajya. Bisinema yaje. Hey man, this is hit bro. By the ndibaza wabyumvise indirimbo shasha yiwe indirimbo yo rero ni corona ya 19. Ni corona 70. Chamba rero corona 19 bana kuntu yabagize chona corona 70 nayo rero asa sikiri ngaho nyine brother ni ndirimbo imeze fresh by the kuranda gwiwanje baravuganeza yuko bro yeah salute man asante bro sana yeah salute kabisa anibaze neza yuko ari ndirimbo imeze fresh ni ndirimbo ugiye kuraba je narayisesangwe neza mu myandikire ni ndirimbo itanditse umunsi umwe cyangwa imisi 2 cyangwa 3 kabisa ni ndirimbo yafatiwe umwanya bro reka yatwinjire mu ndirimbo brother ushaka umwana agirane muto ushaka umwana agira akiri muto yama muto message to hato na hato umwana akiri muto ari sex adashaka marriage to hato na hato ari sex adashaka marriage atamangora ngigisuko cashaje sasa brother agezaho nyene bro cyane bavuga kubasanire nibyo gute abasani ntibakora marriage bon barazikora kandi ni benshi bamaze kuzikora ariko bado yo marriage navuze nasevye bimwe vya pipi nshaka ngo tuzoja muri leta civile twandikwe tuvuyeyo umva igihugu kizoba kituzi igihugu kiba cavyemeje ati rena canke patiri ti burya mutama ati twebwe twakundanye kwikomine batugira duhezagire aduhezagire apana ibintu byo gusesagura kabisa nshaka gukora mariage ya 10 million hama bukeye ntangura kugideni y'ibihumbi 10 ku boutique no wakoze mariage ya 10 million hama bukeye tuja ku boutique ati bane ko pese mani umuceri w'umugore wa 2000 ya ibyo rero ntabyo nipfuza mbega marriage sigwiko kuri we bro marriage ni n'amaide y'abantu babiri badasangiye igitsina baje hamwe bakubaka umuryango bakaba umukobwa n'umuhungu bari marriage ntibisigura gukora ama cortege ikini kuvuga mariage murashobora kuyikora muri muhira then mukaja mu kwandikwa muri commune mugahamagara pasteur akabaho umugisha neza cyane hide w'Imana ku buryo ibintu bigende fresh yego ariko muri cyo gihe hari abantu batabitahura neza hari abakobwa uzawumva ngo kutamaye ngo agaciro ngo muri family ngo aragaciro gasumba then hari abakobwa babipfuza aragaciro gasumba inkwano umukobwa nzomukwa amagusa ibintu byo kugira ngo pi then byo wanka konona sitaki gaciro ko karenze gutanga inkwano nakaye gamani oya then gusiyo ni etape ya mbere ariko harabundi avuga ati jewe tutakoze marriage kujya no kwiparatura bijya no kwiparatura mugere ofisi wo mwana ameze uko agusaba yuko umukwa mugakora marriage bibibi makibaye uramukunda bado numva yuko iyo izobije imwe mu madefo y'abakobwa nanga uzoca umuheba yego bado tugende buke bakunze ba TV okay umukobwa mukunda imyaka 10 umva wait bado wait bado mukunda imyaka 10 wamusezeraniye kutazomuheba mu mahigwe no mu marushwa avuze yuko rero kugira mubane ashaka mariage kandi ivyo biza kuba mani ivyo biza kuba mwamaze guhuza ukamubwira ati jewe iki ntacyo tuzokora mugabo ubona aho vyemera tukagira ukuntu ukunda gukunda mugabo ibintu ntavyo nokora ubona uri puro ivyo byo kuja rero kuvuga ngo mu mahigwe no mu marushwa ivyo biza kuba ivyo mwaramaze kubisezerana mwebwe uvuga ati abana kabisa atashaka umwana rero yama mutu message basi mwandikiranira na wewe twandikiranira agucitinga agucitinga anchitinge kweli umva nyene yo nchitinga yabe mutu message gusa kwandikira mwandikiranira ivyo unasikia arabare beshi batahuye yuko ushaka umudemu agucitinga agumandika ama message n'abandi bademu by the way je nashatse kuvuga umudemu anchitinze muguma muchata basi duchatinga tumessage twa hato na hato shishu mambo fresh hapa
ariko wewe umuntu asya abasanini so hari ahantu uvuga rero ngo uzocitinga nawe akakwihanganira. Sinavuze ko nokwama namucitinze. Okay, naho ryo bari imwe bizoshika kubera birashika umuntu gusa uriteze ko bizoshika. Navyo nzi ko birashobora gushika nka cheatinga bro. Dufise imibiri aho uri uyu munsi bavuga ko umubiri ari ukonto atari ukontora. Banzureke bro banze mvuge. Urya ivyurya byose nuko birekuriwe n'amategeko y'igihugu. Yego. Yego. Oya. Acanga amategeko y'umubiri wawe. Yego. We nta nzogona. Oya. Sawa urakoze. Ntaji uno. Ndayini. Iri isukari. Yego. Isukari ntiyo none amagara y'umuntu. Oya. Sawa. Rwanda. Sasa ushaka rero mudemo zura cheating. Oya sinabuze ko nshaka konzo kwa cheating ahubwo bishitse. Nibyashika nkabikora ze yihangane cya wibaza rero umukobwa wa mwakoze mariage bigashika ukanyerera wamucitinze kandi urashaka gucitinga umukobwa umukunda kandi ukatari kubera umwase bari kubera gusa ukacusanga rero umutego wa satani ukacusanga rero muratandukanye ibintu nk'ivyo ucusanga atari fresh wagwan bro tino unachavuga ati salute man njye ngo mahore ewe yandisike kingana gute bro amasaha 3 yonyene urayikubise urayigiza karamba yego ikibana virus man ire ngoma kweli bro je ngomba ama challenge y'abantu bari hanze ngo gati ingoma kweli ingoma ni bitu gani by the way ndakubutsa ko ndirimba akore kwa Chizo no mu producer navuga neza yuko asanzwe akorana na bado yavuye guco kandi novuga ko ari mu producer beza uburundi bufise ari mu producer batuma umuziki w'uburundi ugera kure ari mu producer anovuga neza yuko abona zimwe mu mpano zinyegeje mu baririmbi b'abarundi akavuga ati izi mpano reka tuzereka abarundi by the way indirimbo nyinshi za bado tukwega kwa Chizo anovuga neza yuko bro big up sir brother you know n'ubutari bado uzoyimukore kugira ngo Chizo wagwan twende kwindi verse man kwindi verse let's go. I don't wanna anyone from Facebook IG na Twitter bana babari boku sishaka umwana atanga nimero abanika bo mwisite bamwamiza gato umwe nivyashika tukabana bitazoshika mvangira abana namujana kumwerekana kwa mutama tuzongerageza guhisha kumwetwama party life yiwe nacinwaye amapicha ya kinyembere nacanwaye abarumwe ari representable social media zanje natinya gupostinga wagwan bro big up sana man you know this is the song bro nizo ndirimbo abantu bipfuza kumva man cyangwa baro yihuje na ntuze ya cinema man nizindi aho rero simvuze izindi ziri imbere bro ashatse kuvuga indirimbo zisa nkizikurikirana man nama virisi gusa brother cyangwa yaremwe ibintu nyeme by'ibisi by'ibidayimon ko idayimon ni jewe bigufasha kwandika izo ball ni jewe nyene wowe usanzwe uri demo idayimon nkoresha ni server yanje kuvuga wowe urimo diamond ndani ndafise diamond gufasha kwa gusa vraiment by the way bro andika fresh man by the way kuko just ndi muri babantu uzosanga yakubwira ukuri ugihari akubwira ngo warapfuye ngo man ngo ujya mujama ngo yandike neza ngo yapse indirimbo man ndemeza neza yuko indirimbo ziwawe man indirimbo ziba zanditse neza indirimbo ziba zirimo inyigisho ushobora kumviriza ukumva harimo message yiwawe n'undi yayumviriza kumva harimo message umwe wese ukomeze agakuramo message yiwe. Let's go sasa re kuri verse ya kabiri man. Verse ya kabiri twahetse shanga umudemo ngo adatanga inomero oya hatugiye tuyisambure moto ngo adatanga inomero kubaji kuri family kuri bande kubaci nkawe nkabona nk'umudemo wanje mwaragwa nimero wagisuma we kuya dukora ikiganiro men ikiganiro atari kuri bado atari umusa avuga ivyawe tumaze ati wiyumva gute ubuzima bwewe buba buri private cyane njewe nk'umudemo we wanje sinomuzana muri media nicyo kunda umudemo wawe nta ma media ntomuzana muri media kandi atari umuriri why not none bakoresha ndamurenga bari bakoresha barimvye gusa bro ndemo wanje ateza kuba private ni kuvuga umutwe ugasanga simano yo kuririmba by the way
impano yo kuririmba mwico gihe urumva abikunze yo bibandanya akabikora ntaso mutakiri kumwe ariko muri kumwe mutakiri kumwe nubwo twa turi kumwe no musapotinga tu afise impano yo kuririmba mu gihe kubera arabusanga bafise impano yo kuririmba mugakabwira ati wapi jewe nubwo ndirimba neza mugasi shaka kubibandanya ngo ari presentable umutware kwa umwe ari presentable ku buryo notinya kumwereka abagenzi abari mwiza ku buryo ubambagije tujya n'umugore wawe itego no wanje umwe nshobora kwemanga bantahura umwe nshobora kwemanga nkavuga ati ujya ni my wife bro ni my wife kabisa umukobwa mwiza kuri bado n'umukobwa wameze gute umukobwa ari presentable umukobwa ari mwiza kuri bado umukobwa wameze gute mubomba nashimye ushima umukobwa wameze gute ushima umukobwa wameze gute wari we wese maze kwiyumvamo nkumva ko no mukunda bari mwiza urumva nkuwa ivyo by'abanini byiki byo kuranga ngo iki nibindi jewe urumva ndinze numva yuko ndamukunze urumva ndinze numva ko ndamukunza bari mwiza however nimba ari mugufi nimba ari muremure nimba yirabura ari uw'inzobe ndinze numva ndamukunza bari mwiza kuri jewe mba numva yuko yoba presentable ese karite bado akunda kubakobwa kugira ngo umuntu akadukurikirana nimba abyumva wait bado karite ubiriza mane ntumuhogoze cyane nararirimbye indirimbo kuri YouTube karite z'umukobwa nkunda ziriyo murasikia kandi nanaririmbye ngaha nabivuze babyumvise wagwana baga nta mugufi navutse nta muremure navutse nta w'inzobe navutse wavuze gusa ivyo wanka kuriwe no kuvuga ndamukundira ubudafise bijya bintu wavuze n'ukunda bijya wavuze no kuvuga yuko uwo muntu wumva yuko uri muri gu sabado come on kabisa bro nindiri muravuga nazo yuko right now iri kuri YouTube yawe uno mwanya feedback kudirimbo shasha taki ibimeze gute bro my feedback is full package nziza nta muntu numva ipinga yego ndabize sinzoryohera bose ariko ari abigeme batakunze ari sex adashaka mariage atama ngora ngigisuko cashaje fuck haraba byanse ako kastari haraba bavuga ati sha tije no baho nasigaye ni bon mugabo ako kanyu niko kabi kameme gusa nabisiguye ibyo nabisiguye hawe bimeze bakubwiye ati shaje gusa mugabo ari sex adashaka mariage atama ngora ngigisuko cashaje ako kastari barakasi ari sex adashaka mariage atama ngora ngigisuko karabarashe bro bagwana brother sasa bro iyo uciye ahantu kumva ingoma yawe irikira kubita mane mu gihe waririmbiye abene gihugu then kumva nyene uciye mu banyagihugu kumva indirimbi barimo man bimeze gute bro ni ibintu byiza ndishima kabisa cyane avuga ati wow bya bindi nari nifuza ko ukoze indirimbo igashika mu bantu n'iryo hangiro musazi n'iryo hangiro kabisa bro uravuga uti asante sana ikintu kimukundira Chizo boy bro Chizo is my brother ni grand frère wanje kandi urumva Chizo n'umuntu ari decisive cyambere kandi turahuza arankunda ndamukunda dusharinga ubuzima bwinshi nyuma y'umuziki bino ndashaka kubaza kino kibazo uribuka first umunsi wa mbere ukorana na Chizo boy ndawibuka umunsi wa mbere duhura umunsi wa mbere muhura face to face na Chizo boy byari bimeze gute bro Chizo twawe 2020 muri Zenges record icyo gihe byari bimeze gute bon twahuye jenge nari ngikora amakava indirimbo nsubira mu indirimbo z'abandi bantu yari umu producteur wa Zenges cyo gihe turakorana arambwira ati pe turarenze kweri yego hama mu nyuma rero tugenda turamenyerana ushika uyu munsi urumva gusa ko niba ku munsi wa mbere duhura naho umunsi wa mbere jewe ndamumenya senda muzi ariko we yarasanzwe abona ibikorwa by'iwanje uko nasanzwe ndirimba kandi
ico gihe warumva yuko muzokorana kugira right now mukuzokorana ibintu biri big kugira sindabizi kuko sinarinzi kimurimwo sinzi umutima wiwe twagiye turamenyerana buke nsanga twabaye aba best friend. Ngiye kintu cyatumye ubucuti bwanyu bukomera kugeza right now kugira aho navuga neza yuko muri kumuza muradutangwa amavirisi mutwonona mu maself cyo cyatumye dubandanya dukorana ni support we support each other on kuvuga twarabanye hafi basi no mu bindi bintu atari byo muziki kwama tuganira tuyaga something like that. Bado ugitangura music no musi yuravyo abantu babiri batandukanye gute bado wakijya gihe na bado no musi by the way aracari wa wundi uretse ko gusa yateye imbere kabisa bro navuga neza yuko man big up sana bro. Thank you so much. Kanda kwifuriza iterambere brother nibaze neza yuko imbere ari heza sana bro. Mbere ko turangiza rero brother Reskiri araga vesi kambaye man genda gakunda 4 si akante nagenda I need the love umukobwa mwiza ariko ataraka ninja numva shakinana iyo mfata fresh itongora kureshi tigira amafyeri shaka umwana mwiza aryosha amafoto aryosha ikirori kandi adatera na poto shaka umubebi akiri muto yamamutu message to atonato ari sex adashaka mariage atamangora ngigisuko cashaje. Yeah. Afata wine ariko narenze ya toxingwa yobe guko vyagenze anidajyara dashobora kumfuira someone cheating akanyihanganira anidajyara ari very funny anidajyara to fool wagwan na jewe anidajyara man atangora ngo igisuko cashaje amesaka ko kaba babaje ariko naje shaka wonyene man atangora ngo igisuko cashaje atangora ngo marriage atangora man ashaka gusa ibintu bikiriritse man bro big up sana brother thank you so much man. Thank you also nakoze kuntera gateka agateka ho kamye bro ya asante sana kandi je muri abantu banje bro thank you so much wakoze kuduha umwanya wakoze kuyagana abakunzi ba Loy TV by the way navuga neza yuko amafana ba Loy TV harimo abafana wa by the way hari abafana muziki w'u Burundi wakoze cyane kubaha time kuyaga nabo navuga neza yuko kuko ibidukoze ni byabo bro ni byabo badahari ntabo twobikorera navuga neza yuko big up sana brother wakoze kuduha time bana salute thank you so much bado Chizo imana nimezagira zogurira gakinga papa mama ndamugurira gatenge umuryango ndawuteza imbere nzoshigikira imikino n'imico kama abaririmbyi abanyamideri n'abatamba hama baserukira Uburundi mu mahanga maze bagaruke batahukanye amakamba zofasha abana bo mwibarabara abapfakazi n'abana nikora imfuvyi nzozihagararira abashonje na ndayiririmbye kubera narabonye ko narigeze kubona commentaire y'umuntu avuga ati niyagaruka azaturirimbira indoto wait banzurekera turaze kiganiro kwanza cyaheze ngo niwagaruka ngo niyagaruka ngo uzuturirimbira indoto nasi ndayiririmba dream indoto z'abantu indirimba indoto yitwa indirimbo yitwa indoto ahantu nyene fisi indoto zo kuba gentleman fisi indoto zo kuba gentleman nateze imbere Wagwan bakoze wa TV big up sana bado merci beaucoup big up sana afite indirimbo shasha indirimbo navuga neza yuko iri kirabikora fresh muri Buja Flavor iri kirabikora neza muri industry ya +257 my name is Radio or this is Loy TV in the place kuri kamera kumena Airfedge Carf anu yatumye image uyibona imeze neza cyane niyo yatumye sound uyumva imeze fresh sana ari muri cha kiganiro atubabwiza kuri show cha kiganiro akajya kweza kumenya makuru y'abasare kumenya makuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu bibayeho gute by the way radio promoter sewa promoter bose mu gihugu ata papa na mwana you know what it is we love you so much tusubire ubutaha ciao wagwan.